Muri kino gitondo message yanje iravuga ngo umutamana wishimwe. Haleluya, mutamana wishimwe. Haleluya, mutamana wishimwe mu buzima bwawe. Haleluya. Turi mu mpera z'umwaka, turafise ibikorane byinshi bitandukanye, tuzoba turi ngahe ejo, tuzoba turi ngahe hirya y'ejo, ariko ndagomba no munsi muri kino gitondo kubexhorta no kubankohaje mvuga ngo muze mwambaye mutamana wishimwe. Haleluya. Amen. N'Imana ishira ishimwe mu mitima yacu. N'Imana ishira ishimwe mu buzima bwacu. Iyo tugeze mu gihe nk'iki cy'umwaka, nico gituma twanavuze yuko December cyangwa kwezi kwa 12 abari ukwezi kwacu ko gutanga amashikanwa ari special. Twiyumviriye ko amashikanwa afise agaciro kadasanzwe, asobanura ikintu gikomeye Imana ikirakora mu buzima bwacu. Ariko kandi turi abantu bagizwe n'ibihe. Iyo dushitse hano hantu mu mwaka haba hari ibihe tuba duhejeje kujabuka, tuba duhejeje gutambuka. Imana ibimaze kutuvanamwa aho tuvaye naho dushikanye. Mwaka ni muremure, mwaka ari ikintu kidasanzwe mu buzima. Hariho abantu uyu mwaka bawutanguye kuri bonane iheze, turi mu makesha. Hari abantu batanguye uyu mwaka kuri bonane bafise ubwoba, abandi barira batabona ingene mu mwaka bazowuheza. Bamwe babona ibibahagaze imbere, abandi babona intambara ziri imbere y'ubuzima bwabo. Batangura umwaka barira batazi ingene bazowuheza. Ariko ni murabe, Imana yawugize nk'umunsi umwe. Akanya ko gukubita ingohe urarangiye, wagucikiye nk'umunsi umwe. Wowe wabona ko ari umusozi aramananiza, urawurenganye. Haleluya. Naho waciye mu muriro ntumota n'imyotsi, naho waciye mu muriro n'impuzu zawe ntizanaturiwe, ariko uhoraho yarawukurenganishije. Wombwira ngo hariho byinshi bitarakoreka. Yes, ndemeranije nawe ko hariho byinshi bitarakoreka. Ariko iyo twambitswe umutamana wishimwe, ntituba tugishira meditation yacu ku bitarakoreka, tuba dushira meditation yacu ku bikoretse. Haleluya. Urashobora kuvuga ngo sindashika iyonja, ego nturashika, ariko imbere yo gushika ku rugendo rwa kure, uhoraho abanza kuguha gushika ku rugendo rugufiya. Turi ngaha guserebra ingendo ngufiya Imana ihejeje kurangiza. Turi ngaha gushima ingendo za mbere Imana iduhaye kurangiza vers la destination, vers ivy'Imana yadusezerane n'ivy'Imana yatuvuze ko. Haleluya. Turi ngaha guhicubahira iryo zina ry'Imana. Amen. Rero ndagomba gusenga muri kino gitondo. Haleluya. Kugira ngo vy'ukuri Imana ikureme mu mutima wishimwe. Amen. Imana ikureme mu mutima wishimwe. Haleluya. Hari impwemu zo mu bugaragwa. Hari impwemu zo mu bugaragwa zahora zituma Israeli barizwa n'ikintu ca mbere babuze, ariko hakurira ngo basabe, ariko bakarira bakompaha niyo bavuye. Urashobora kuba muri attitude ya complain, uravyumva ukarizwa ni ivyubuze, ariko kandi ukananirwa kuraba uhora hatangaje yaguhaye kurengana ikiyaga gitukura. Ukavuga ati none yaguhaye kurengana ikiyaga gitukura ukakijabuka, igakororera ingabo za Farao mu kiyaga gitukura, uhoraho akabacecekesha. Nkuko ngo amabuye acecetse, niko uhora hacecekesha abansi bawe. Muramaze kumva silence yibuye, naho urusanga ari rinini yari rigangirira ahantu ntirivuga. Uko niko uhora hagira abansi bawe, uko niko uhora hagira ibikugwanya. Haleluya. Uyu munsi biravuze urwamo, ariko ejo azobicecekesha. Ubirabe ubiprovoke ntibishobore kuvuka, kuko uhoraho arabicecekesha akabitubiburira ikuzimu, indani mu mazi, ibwina mu mazi. Iyo ikintu gifise poids gitiburiwe mu mazi ntigisubira kuhofeza surface, kira disparaît pour du bon. Haleluya. Erega dufise Imana ikomeye, erega dufise Imana ihambaye, erega dufise Imana iteye ubwoba. Haleluya. Erega dufise Imana ifise amateka. Wogenda kubabwira ngo mukore CV y'Imana, mumbwira amapaji yose CV yojako. Haleluya. Mukaba ngo tuvuge ivyo yamaze gukora.
uhejeje gusa kuvyimvirako ntusubira no gusubira no kwiyumvira ku vyawe uriko uracamo uyu munsi, kuko uravuga ngo yakoze biriya nibi iragomba kubikora kandi igiye kubikora. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ngirira geste yo kwambara nk'uwambara ikoti uti ndambaye mutamana wishimwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ntibivuga ngo nta ntambara ufise, oya, bivuga ngo dushize. Uravyumva? Urabona iyi kamera iriko irafilma ifise angle de vue, bafise espace nini nyuma. Uravyumva? Ariko ubu mpagaze ngaha anya bafokaliza kuri jewe, ndi objectif ya. Iyo duhimbaza inyishu z'Imana tuzigira objectif. Haleluya. Ibibazo biri ku mpande tukabiminimiza, tukabikengera, tukavyinyoha. Si uko bitahari, ariko nitubiha ikibanza. Hama ico twahisemo kuraba, ico kitubwira kidetermine ingene tugiye gutamba, kidetermine ingene tugiye kwifata, kidetermina inyifato tugiye kugira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Impwemu mbi yo kwidoga mu mpera z'umwaka ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo. No musi shaka kuva ngaha ata muntu umwe uyu mwaka ugiye guhera yidoga. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Abatagomboye impuzu zishasha za Noel, Yesu ashimwe cyane. Abadafise inyama zo kuri bonane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntidushobora kwemera ko ubuzima bwacu bugereranywa n'ibyo dufise ngaha. Ubuzima bwacu bugereranywa n'ibyo afise hariya. Haleluya. Amen. Amina. Bijya nivyo vya influencer inyifato yanje yo muri impera y'uyu mwaka. Nakunda kubabwira, hariho interview ya mbere ntakunda, ya mbere nanka ni interview za ro premier ziba zarayizabaye mu makesha ro 31 aho Tele Burundi benshi muri mwegenda siko mutayiraba. Uravyumva? Ariko aho Tele Burundi genda muri famille wacona umupapa n'abana biwe, ateretse akayeri akamusteri kiwe hajya n'abana, acaweka ngo bamwe ngo mu miryango ngo urubanza ngo barubisemwo kuruhimbariza muhiri wabo n'abana bateguye. None umuntu musiga mutama mwabigenje gute? Uyu munsi twagize tuca tubaga inkoko n'ibiki, ariko uyu mwaka uheze tumerewe nabi cane, ibintu bimeze nabi cane. Uravyumva? Ibiki n'ibiki bagaca bagenda mwibarabara bakabaza abandi bantu ngo bavuga ngo ukuri ngo uyu mwaka ngo urangiye duhereye imyaka yose yamirangira mwahwereye. Iyo niyo text ya bonane kuvaho nzi y'ubwenge ndaba televiziyo. Abantu bose nuko bama barangiza umwaka bavuga ngo interview kuri RTNB. Nimba hari umuntu akora muri RTNB ndabasavye muze muturinde izo interview. Haleluya. Muturonderera abantu baserebra, kuko umunezero wacu ntuyubakiye, uravyumva, ku gasarere kaduze, ariko umunezero wacu ucometswe muri Kristo Yesu. Umunezero wacu komoka mu Mana. Ntidushobora kuba abantu bama bariko baridoga iminsi yose nkuko mu kiringo c'amezi 12 ataca Imana yakoze. Interview niyanza ko sinzokwifokaliza, sinzozuma ku bibazo byari pembere yanje ya 2018, ariko niyantumbereza nzokwagrandisa ibihambaye bikomeye uhoraho yakoze, kugira ngo nkengere umwansi wanje, kuko ica twifuza ko twese nukuba muri uwo mutima. Subira mbwira umuntu ncati umutamana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Message yanje irirangira. Mana yatabaye Israeli, irabakiza, ibagirira neza. Maze kubatabara ibakirije Farao mu gice ca 15 cyo kuvayo. Ibakirije Farao bararenganye. Birantangaza ingene dushobora kugira attitude zitandukanye mu buzima. Imaze kubaha kurengana Farao ntiyari bashikanye mu gihugu c'isezerano, ariko ni intambara ya mbere yari hejeje kubaneshereza. Igihe Israeli yari ikiri mu buja muri Egiputa, hitwumva bidoga, bama bongegwa ibikogwa, bama baremegwa, ariko Bibiliya ntitubwira imyidogo uretse ko bari bababaye. Ariko raba baratabawe Farao, ariko Mose wa murongozi mushasha adafise experience, atari mu leader, ari experiment, atanguye urugendo atazi na wene Imana imuhamagayemwo go kurongora aba bantu. Bibiliya itubwira muri gice ca 15 Mose araririmba. Abantu benshi
iyo turiko turavuga Mose twama twumva ari umugabo ari tafu, ngerageje kumwiyumvira mbona ari umugabo afise amamisitiri akomeye, ameze nka wa muhungu babatiriza ejo. Haleluya. Mwabonye b'abantu bose babatirizwa ngaha ejo, babatirijwe n'abantu babiri gusa, Christian na Joel. Mubakomera amashi. Haleluya. Ubw'impamvu nyene nibaza ko zobari zamuhemu yera, abandi ntibahabaye atan kubera imvura, hama turabasista bababatiriza bonyene. Uravyumva? Bana rero kubatiriza Dani, uravyumva? Kabatiriza n'umwicaye imbere, aba bantu bari bateye ubwoba. Joel aheje kumubatiriza twavugije induru wamenga ni gori ginjiye. Uravyumva? Amina. Rero Mose ndamubona umenga yari umuntu w'umugangi, kandi Mose aho presente ivyagezwe yari umuntu umenga ari dur, yari umuntu umenga agomba avuga ibintu vy'imiriro, yava muri presence y'Imana asayangana ateye ubwoba badashobora kumuraba mu maso, nawe yarinda kuba oblige kwipfuka kugira ngo abantu ntibamurabe kubera ubwiza bw'Imana. Ariko Bibiliya ivuga ngo Mose araririmba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Peu importe uko umeze kose ariko urashobora kuririmba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mose aririmba iyi ndirimbo hano hantu muri kino gitabo. Umuntu wese muri mega afise ivyarongoye, urashobora kuba uri muri pression ya leadership, urashobora kuba ufise uburemere bw'ivyo uri kurakora, urongoye umuryango mu ma objectif atoroshe gushitsa, urongoye entreprise mu ma objectif atoroshe gushitswa. Uyu mwaka urarangiye batakurishe baguheranye, ntushobora no kwishuza bamwe ko bakurusha inkomezi. Uyu mwaka bamwe ntimufise bilan nziza, nubwo hari abandi bafise ibikomeye Imana yakoze mu buzima bwabo, ariko hari abatoherewe. Ariko kandi uyu mwaka iyi saha tugeze ko uri kurabona ama challenges, uri kurabona amahokuvrema yo kurangiza umwaka, uri kurabona ibitagenze neza, uri kurabona ibiguhanze mu mwaka uri imbere. Mose yaraheje kujabuka ikiyaga gitukura, uravyumva, atwaye ihanga ahantu kure, atwaye ubwoko, atwaye abantu muri destination atazi. Imana igiye kubacisha mu bami benshi bakomeye bari stable. Mose atwaye abantu batigeze kugwana barabaja. Mose atwaye abantu badafise stratégie militaire, bategezwa gutraversa abami barenga amadizaine y'abami bagomba gutraversa imbere ko bashika mu gihugu c'isezerano. N'igihugu c'isezerano Imana ibatwaye mu kiri posséder n'abandi. Sinibaza ko hariho benshi muri kino gitondo mufise défi nk'izo Mose yari afise, ariko gusa Imana imuhaye aka victoire ka mbere, imukuye ko Farao, uravyumva, kuko ni gangi wa mbere Imana imukuyeko. Ariko iyo umuntu ashima ntaca avuga ngo urankuye ko Farao, ako sinzige nuzonkura ko Moab, sinzige nuzonkura ko Abafilistia, sinzige nuzonkura ko mureka tu iyo umuntu ashima arafata karaba ivy'Imana imukoreye kuri Farao, akavuga ngo exactement de la même manière que Dieu vient de me donner la victoire sur ce roi puissant, de la même manière azompa kunesha n'abandi bami abari bo bose n'ingene bakomeye uko ariko kose, kuko ni Imana atana rimwe yitwa umuhizi mu ntambara, nta na rimwe ihora inanigwa intambara. Wowe intambara yawe ni nto ugereranije n'ubugangi bwayo. Imbere y'uko Imana ibasohora mu gihugu ibakiza Farao, Imana ibanza coordona iminsi mikuru imbere ya deliverance. Imana ibanza gutegeka umunsi mukuru imbere yo kugutabara. Bisobanura ngo Imana yacu ni Imana ikorera muco twita ibihe vy'ubuvugishwa, les temps prophétiques. Ntiturindira kunesha vyose kugira ngo duserebre, ahubwo Imana iduprepara guhimbaza par la foi muri yo kubijanye n'intsinzi izoduha. Yesu ashimwe cyane. Muri iyi minsi yose turimwo yo kurangiza umwaka, ndashaka abantu bagiye guhimbaza Imana par la foi. Yesu ashimwe cyane. Amina.
nico twita umutamana wo guhimbaza. Yesu ashimwe cyane. Uwo mutamana nturi conditione na situation yawe, uwo mutamana uri conditione n'ico we wavuga, ico avuga. Imana yarababwiye abisirayeli atumviriza rero, Mose bwira abantu banje umwe wese ahasanzwe akora, umwe wese ahajakariye, umwe wese ahari umuja, kuko gukora ni terme y'abantu bafise contre. Uravyumva? Ariko abaja ntibakora. Abaja nabaja naho bajakariye, naho bari muri esclavage, naho bari mu malien. Imana iramubwira ngo bwira umwe wese ahazirikiwe, bwira umwe wese ku kiziriko ariko, agende abwire sebuja canke abwire yinabuja ngo mpa mu vy'ubutunzi ufise. Sinzi ko muri ko murabona iyo phénomène y'Abisirayeli batagira uko bangana, bari en âge de travail, babaja mu miryango, umwe wese yegera yinabuja, badasanzwe bafise ngira n'uburenganzira bwo kubegera. Umwe wese akegera yinabuja akamuraba mabiju aho yamya muraba mu myaka yose yakoze aho hantu canke yajakariye aho hantu 20 ans ataranamubwira ngo impa, kuko umuja waba umufise ko droit de vie ou de mort. Nukuvuga ngo nta demande nimwe nibaza ko yari bwabe adresse. Hama mumve la première demande du peuple de Dieu. Mama, womizo nzahabu zawe, womizo diamant zawe, wompa iki kintu kimanitse ngaha muri sala. Bose batangura gusaba. Ni gute bariko basaba ubutunzi bwa Egiputa bakira baja? Bibiri ivuga ngo uhoraho atuma bagira ikiganza ciza. Yesu ashimwe cyane, kuko ni faveur yonyene ishobora gutuma ugira demande nk'iyo ntibagukerera izosi. Ariko iyo uhoraho uvuze mu izina ryiwe, iki kintu mwangize ni giki? Munkuremo iyi echo, sindi muri boîte. Uravyumva? Ni muri retour, mama retour nyinshi nibaza ko mwumva biri normal. Je ntibiri normal ngaha bandugu bapendo. Mungabanirize retour. Uko uravyumva? Ni gute un esclave ashobora kuza gusaba yinabuja ngo mpa inzahabu zawe? Abantu mu consulta logique ni mu mpe explication ico kintu gishoboka gute? Nimora mwibaza ko ibintu Bible ivuga bitabaye. Iyo dute yabashitsemo, nimora mwibaza ataka ibintu byarabaye. Ariko ngo barasaba, ngo bagisaba hagufungwa no gukubitwa inkoni mu mugongo, ngo uhoraho abaha kugira ikiganza ciza, ngo abanyegiputa batangura kubaha ubutunzi bwabo, batangura kubaha possession zabo, batangura kubaha ibyo bafise byose. Bamaze kuvyegeraniriza mu mazu yabo, Imana ibwira ikintu kigira kabiri Mose. Imana ibwira Mose ngo Mose, famiye yose itegura umunsi mukuru, famiye yose itegura umunsi mukuru, kandi uyu munsi mukuru ni uzoba mukuru mu minsi mikuru yanyu yose, kandi uku kwezi niko kuzoba ukwezi kw'imfura mu yandi mezi yose. Famiye yose n'abakene bategure umunsi mukuru, n'abadafise intama bafume bafata pigeon, bafume batega inyoni, ariko ntihagire umuryango n'umwe udategura umunsi mukuru, kubera uyu munsi uzocika umunsi w'intibagiranwa mu buzima bwanyu. Mwese genda mutegura umunsi mukuru. Ndababaza ikibazo, wowe utegura umunsi mukuru utarabona victoire? Kuko mwibuke ko uyu munsi mukuru si mariage, kandi uyu munsi mukuru si diplome uzi kuzoronka, no. Uyu munsi mukuru no kuva munsi y'umuntu yabategetse imyaka 450. Mu 450 muhanuye generation zirimo zirateye ubwoba. Uhoraho ategeka umunsi mukuru. Ndagomba kubabwira ngo rimwe na rimwe mu buzima bwacu Imana iduprepara guserebra n'imbere yuko ikora igitangaza. Si misi yose abantu bahagarara ngaha bashinga intahe y'ivy'Imana yakoze,
ariko hari n'igihe cyo guhagarara mu buzima bwacu dushimira Imana ivyo igiye gukora. Haleluya. Kuko dufise icemezo mu mutima yuko ubwizigirwa bwayo buzotuma bishoboka, ubwizigirwa bwayo buzotuma bishikama, ubwizigirwa bwayo buzotuma bironkeka, ubwizigirwa bwayo buzotuma bikunda. Mose amaze kurengana aha hantu araririmba iyi ndirimbo bayiturongoyemo, maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uhoraho kuko ari n'intsinzi y'agahebuzo. Ifarasi n'uwigenderako yabisutse mu kiyaga. Uhoraho ni inkomezi zanje n'indirimbo yanje, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanje, nanje ndamuhimbaza. Niyo Mana ya data, nanje ndashira hejuru. Uhoraho ni intore mu ntambara, Uhoraho niryo zina ryiwe. Imikogote ya Farawo n'ingabo ziwe yabinuze mu kiyaga, abagabisha biwe b'intogwa badodowe mu kiyaga gitukura. Amazi yo mw'idamba arabarengeye, barokeye ibwina nk'ibuye. Ukuboko kwawe kw'iburyo, ewe Uhoraho, kw'icubahiro kivuye mu bubasha. Ukuboko kwawe kw'iburyo, ewe Uhoraho, kujanjaguye abamenja. Ubugabe bwawe buhambaye bwatumye utura hasi abakwikomantajeko. Warekuye uburake bwawe bubatongora nk'ibishingwe. Gufuha ko mu mazuru yawe kwarundanije amazi, imipfunda yema nk'ikirundo, ibwina muri nyina w'ikiyaga haravurura. Ngeze ku murongo wa 9 muri chapitre 15. Umubisha yaravuze ati, ndabakurikira, ndabashikire, ndabanyage iminyago, ndabikureko, ndabagire gute, ndabimareko ishavu, nsokere inkota, nsokore inkota, mbaranduze ukuboko kwanje. Wahuhutishije umuyaga wawe, ikiyaga kirabarengera, badobera nk'icuma c'isasu mu mazi ahambaye. Uhoraho, mu vyitwa Imana niyihe ihwanye nawe? Niyihe ihwanye nawe, wewe w'icubahiro kivuye mu kwera? Wewe uteye ubwoba nk'ibihambaye ukora, wewe ukora ibitangaza. Waramvuye ukuboko kw'iburyo, isi irabamira. Kubw'imbabazi zawe warongoye abantu wacunguye, warabarongoje inkomezi zawe mu nzira ija ahantu hera aho uba. Amahanga yaravyumvise ahinda agashitsi, ab'Ubufilisitiya ubwoba bubafata nk'ibise. Ico gihe abakuru b'imiryango yo muri Edomu baramigwa, intore z'i Mowabu zija mu gatengo. Ab'i Kanani bose bagwa igihumura, ubwoba no gutinya bizobafata. Ububasha bw'ukuboko kwawe butumye bazojunja nk'ibuye, gushitsa aho abantu bawe bazorenganira. Ewe Uhoraho, gushitsa aho abantu bawe wagize gute, wiguriye, bazogira gute, bazorenganira. Uzobashikanayo ushimangire ku musozi w'ishamvu yawe, ahantu witunganirije ngo habe iwawe, ewe Uhoraho, ahera hashizweho n'amaboko yawe mwana. Uhoraho azokwama ahangamye ibihe bitazoshira, kuko hamwe amafarasi ya Farawo n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi byari bimanutse mu kiyaga. Uhoraho abiteraniriza ko amazi y'ikiyaga, ariko Abisirayeli bo bahaciye nk'abaca hagati mu kiyaga, nk'abaca ku musozi. Kandi na Mariyamu yavugishwa n'Imana, mushiki wa Aroni, ahitana agashato k'ingoma. Abagore bose barasohoka, abagore abamama bwana zifesa baramukurikira bari ndushako tw'ingoma, bagenda bavyina. Miriyamu akabaterera, nimuririmbire Uhoraho kuko intsinzi ari n'intsinzi y'agahebuzo.
ifarasi n'uwigenderako yabinuze mu kiyaga. Haleluya, amen. Mumfashe gusubira mu indirimbo ya Miriam, ni muririmbire uhoraho. Mwese nimuseme ni muririmbire uhoraho, kuko ari n'insinzi y'agahebuzo. Ifarasi n'uwigenderako yabinuze mu kiyaga. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Reka ndababwira iki kintu. Igihe Mose yari karaserebra ingene banesheje Farao, akavuga ingene bamunesheje, Mose yarubatswe mu mpwemu yiwe y'amatazirano kugeza naho atangura kuvugishwa ku bami bataragwana. Aravuga ngo abi Mowabu baricurikiriye, Abafilisitiya baranyitse, atangura bose kubavugishwa ko, kandi bamwe muri abo Mose ntiyagwanye nabo kuko babashikiriye Mose yapfuye, ni Yosuwa yagwanye nabo. Ariko uko Yosuwa yabanesheje niko Mose yabivugishijwe, kuko iyo twambaye umutamana w'amashimwe uhoraho aduza ukwizera kwacu, agatangura kutwereka n'ivyo azokora, tukava gusa mu ishimwe ariko tukinjira muri profesi. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma igikorwa cyo guhimbaza ni igikorwa cy'ubuvugishwa. Yesu ashimwe cyane. Ushobora gutanga uruserebra victoire imwe, ariko Imana ikaguhonja kuri victoire zikurikira, ikaguha kuviva ingwano utazonabona, ariko uhora akayikwereka yayirangije, ugatangura kuvuga, watangura kudeklara, ico uvuze kigacika ukuri. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amina. Munyumvirize shengero ry'Imana. Natanga ingene uno musi Janete yaturongoye, numvise hari atmosfere y'amashimwe, numvise hari umutima wo gutazira, numvise hari presence y'Imana. Ariko message yanje y'uno munsi yari yo kuvuga kuri umutamana w'amashimwe. Ngira ndababwire, aba badamu bashinze ntaye numva baranyakije, ariko abantu b'Imana ngira ndababwire ikintu kimwe: muzohore mwiga kumva icyo Imana iriko iravuga iyo muri mu nzu y'Imana. Kuko umunsi ordinaire kuri bamwe urashobora kuba extraordinaire ku bandi, iyo turi muri attitude yo kumva icyo Imana iriko irabwira ubuzima bwacu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iyo ndi mu mutima wo guhimbaza Imana, niho novuga gute, hari imiduga iri puissant ikomeye, uko winjira mu mavitesi yo hejuru niko no mu moteri yaguka uravyumva, dimension ya vitesse uravyumva, yangaja force ya moteur uravyumva, bigatuma urabona puissance y'imodoka iba engagée na son y'imodoka igahinduka kubera accélérateur. Ndagomba kuvuga ngo ubitahure, amatazirano ni nko kwapira kuri accélérateur. Moteur nishobora kugumana ya son yari isanzwe ifise, uravyumva, exigence na essence nishobora gusubira kuba consommer. N'imodoka iri kigenda buhoro, ibintu byose birahinduka juste kubera ukuguru kuri accélérateur, ibintu byose bigahinduka, ninga n'imodoka ihumura bigahinduka, so igahinduka. Ndagomba kukubwira muri kino kibanza, muri uyu mwaka tugiye kurangiza, mwambara umutamana wo guhimbaza, uko twinjira mu rugo bwiza bw'Imana, uko dushira izina ry'Imana hejuru, uko tumedita ku bukuru bwayo, uko dushira ibikorwa byayo hejuru, uko tuminimiza ivyatubabaje, uko dukengera ivyadushikiye, uko tubabazwa n'ivyatumwe dusukwa ku gicaniro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twama dusukwa, turacasukwa ku gicaniro, ariko muri souffrance zacu niho hava rayonema yacu. Iyo turi ibintu vy'ivyatsi birasha, ariko iyo turi inzaha birasayangana. Umuriro wose wabereye ko expose, si uwo kukurangiza, ni uwo kukuzana kubrilla. On ne peut pas briller sans le feu, et on n'aime pas le feu. Mais gloire à Dieu qui nous place dans le feu. Tugire kwambara umutamana wo guserebra no feu. Hachaja kaka S. Haleluya, bwiye umucyo ati no feu.
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu yumva ko umutamana we wamaze kwambagwa? Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu munsi twumvise intahe z'abadamu bavyaye. Na Ana yararirimbye. Ako ndangiza Mose, ngenda nabwiye ngo Mose ntiyaririmbye yashitse i Kanani. Ya célèbre Imana pour le chemin parcouru. Mbega uyu mwaka hari ibyo dufise twarenganye twoshimira Imana. Uyu mwaka hoba hariho un chemin parcouru dans ta vie, dans le ministère, muri famille yawe, mu bawe, hoba hari ico guserebra kihari. Hoba hari ico guserebra kihari. Yesu ashimwe cyane. Hoba hari ico guserebra kihari uyu mwaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sinkunda aya masura tuba dufise ya fin de l'année. Aho ubona abantu baba bariko barashimira Imana ngo Mana. Hariho n'indirimbo dukunda kuririmba zitari biblique. Ni munyibutse ya ndirimbo y'abantu ba iyo tukunda kuririmba hafi ya minwi. Iyi minwi ntizohabe mu izina rya Yesu Kristo. Kuko nta kwizera ifise. Iravuga ngo ivuga ngo abapfuye natwe none nigiki twakoze kugira ngo ube uturinze. Turagushima Mana, nukuri melody ijya ndirimbira iraryosha ariko ntiri biblique ijya ndirimba. Ego turamushima kubw'ibitangaza yakoze. Uravyumva? Ariko reka ndakubwire, hari gihe tuvuga ngo hari abantu bashinga intango ndashimira Imana ko ndiho, ngo abandi barapfuye, iyo si témoignage. Ninde yakubwiye ko abapfuye bagowe? Bibiliya ivuga ngo hahigwa bapfa bapfiriye mu mwami. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Paulo yaravuze ngo uravyumva no shimye kubana nawe. Muri autre ya préférence, gupfa biri préférable kurusha kubaho. Kuko kubizera iyo dupfuye tuba hafi y'umwami wacu. Rero kuririmba ngo abapfuye ngo je ngo nakoze iki ngo ndabarutiki. Jese numva iyo ndirimbo ningene tunayiririmba. Erega abapfuye ntibahomvye. Oya. Nabahigwe kuko bagiye kubana n'umwami wabo. Natwebwe on avance. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amina. Kupfa ni nyungu. Kubaho ni Kristo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Rero ab'Imana yadutwaye bizera tuzosubira guhura nabo. Bararuhutse ubutame bwabo. Haleluya. Baraturindiriye kugira ngo Kristo azoze gutora abera twese hamwe turi kumwe nabo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abakiriho muracari ku kiraka. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe. Rero navuze ngo Ana yararirimbye. Ana Imana imaze kumuha umwana yararirimbye nk'aba badamu baduhagaze ngaho imbere. Araza mu nzu y'Imana arabwira Eli ati cagihe wambona ndiko ndarira. L'objet de ma prière c'était cet enfant. Wambonye ndira nikoreye umutwaro. No munsi amarira yanje ari different na marira ya celebration. Haleluya. Amen. Ariko abantu b'Imana ni bande muri mwebwe muzi yuko abana baryosha? En general mwese muraza kuduza amaboko kiretse ibikoko. Uravyumva? Sivyo? Kandi ibyo nabyo dufise ngaha. Siko? Ariko uraza umwana acutse atanguye kumenya gutambuka. Urazi gene ujya mwana aryosha. Ana ntiyaririmbye umunsi yamuvyara. Ana yaririmbye umunsi yaraje gusakrifya umwana wiwe amwikura muha Imana. Ico yarize kugira ngo aronke nawe amere nk'umugore mu ikarti aheka. Baba umwana wawe ni mwiza, umwana wawe umurasa. Murambone ngene abavyeyi bagira konfiyo tuvuze ko abana babo basa n'uyu wundi agaharira ngo yashangura abaneza nganga asa na papa ngo asa nanje akabaho konfi. Ana ntiyaronse umwanya wo kwinjoyinga umwana. Uravyumva akimukura kwibere gusa. Haleluya.
yarahejeje kumuzana mu nzu y'Imana. Haleluya. Usomye aca aratangura kuririmbira Uhoraho. Ntiyaririmbye ariko arakira, yaririmbye ariko aratanga. Abrahamu yagiye gutanga umwana wiwe, Imana iramukiza, ariko Imana ntiyakijije wa Ana yaragiye acika uwundi, acika uwo mu nzu y'Imana. Mu ndirimbo ya Ana avuga ngo ingumbu yiha abana indwi. Yaririmbye iyo ndirimbo atanu umwana wa kabiri araronka, ariko mu nyuma Imana imwongera abandi batanu. Indirimbo yawe uyitondere, kuko indirimbo yawe ni profesi. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nico gituma rimwe indirimbo z'abaririmbyi turazivamwo, ukaririmba iyawe mu ntebe yawe, ugatangura kuvuga muri uwo mutima wo guhimbaza. Kuko ibyo dutegeka turi muri iyo atmosphere, ibyo dutegeka turi muri iyo attitude, ibyo dutegeka twashize kamera yacu ku Mana tukayikura ku bibazo byacu, bihora bitogora kubikora iyo ikibazo cyatubanye kinini arico kiri muri objectif ya kamera. Ariko iyo turiko turatazira, dukura objectif ya kamera zacu ku bibazo tukazishira ku Mana. Ivyo muhemu yaratangura kurevera ubuzima bwacu muri ayo matazirano biratandukanye n'ivyo tuvuga. Nico gituma iyo tuvuye mu mwanya wo gutazira twumva umenga hari ibintu vyabaye. Yes, hari ibintu vyabaye, kuko imwemu zacu zafatanye n'ukuri kw'ica Imana iri. Imana irabiryohererwa, nayone itangura guhindura amasituasiyo yacu. Nico gituma guhera ejo 24 gushika 25 gushika ryari nzoba nambaye umutamana wo guhimbaza Imana, nzoba nambaye umutamana wishimwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Aba mama mushake muzana uturato two hasi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndisuri ko atari je nzobarongora mu mapa. Haleluya. Ariko ayande nzoyakora, kandi haleluya ndagomba kuvuga, ndagomba kubwira Imana, ndagomba kwadresa, ndagomba gufata iyo opportunité kugira ngo nserebre Imana yanje. Haleluya. Mwese muhari ndagomba kwiyapropria ibitangaza by'abonzi byose biri ngaha, ndabizana imbere y'Imana mvuge ngo Mana warakoze Mana, wagize neza Mana, wagize neza Papa, wakoze ibihambaye. Haleluya. Amen. Ndashaka dusenge iminota 15, ntihagire umuntu masohoka aha hantu, ariko ndashaka duporomoke rero. Bona sifuye sana, mwonyemerera tukaporomoka muri we. Yesu ashimwe cyane. Mwonyemerera tukirekura muri we. Nta ndirimbo turi muri piano gucyanye. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndagomba umuntu afise ishimwe arizana. Reka ndakubwire attitude y'ishimwe. Ndangiza reka ndababwire, inyuma y'ukuririmba kwa Mose babuze amazi batangura kwidoga. Reka ndakubwire, guhimbaza ni decision. Attitude yo guhimbaza ni decision. Si kuvuga yuko abariko baratamba mwabonye baje gutamba ngaho imbere ata probleme bafise. Oya, bazikengereye bashira habona ubukuru bwo mwami wabo. Yesu ashimwe cyane. Rero ndavuze ngo guhimbaza ni decision. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Rero iyo wabihisemo uraza gutora ivyo gushima. Uri ngaho urambwira ngo mu byanje uyu mwaka ari cyo notora nshima. Yes. Satani ashobora kuvuga ngo urababara nakugonze ntuzi ko n'ukuguru kuzovayo. Muri kino gitondo uvuga uti sinapfuye, uravyumva ngo usimbona abana banje bakura, ndashimira Imana yanzigamye kanyongera iminsi yo kubaho. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire muntu w'Imana, nta kintu na kimwe ushobora kuburamo ishimwe, kuko byose bikoraniriza hamwe kutugirira neza. Abatakaje n'abungutse twese turashima Imana. Haleluya. Amen. Amen. Ndabatangarije ko tutari kuri cimetière, turi imbere y'Imana yacu. Kisi kibanza c'agacerere muri kino gitondo. Ariko kandi nutanabishaka ntuza guhimbaza, kuko ntibiri force. Ndashimira Imana, Mose n'umunyamategeko, ariko Imana ntiyamubwiye ngo aririmbe. Mose ibintu byinshi yakora avuga ngo Uhoraho yavuze ngo, ariko umunsi wo kuririmba ntawamubwiye ngo aririmbe, yararirimbye. Indirimbo ni ikintu badategeka, indirimbo ni ikintu gitemba mu muntu. Haleluya. Amina. Reka rero numve
amajwi yacu muri kino gitondo dushimira Imana. Haleluya. Dushimira Imana kuko ari nziza. Haleluya. Dushimira Imana kuko ibikorwa byayo. Dushimira Imana kuko ariyo yadushinze. Dushimira Imana kuko ari ihambaye. Dushimira Imana kuko ari tuzigamira ibyacu. Dushimira Imana kuko ari dutabara ibyo tudashobora kwitabara. Dushimira Imana kuko ihambaye kandi kuko ariyo iherekeza ingendo zacu. Dushimira Imana kuko ari ituneshereza ubwansi bwacu. Dushimira Imana muri kino gitondo kuko ariyo idutabara. Dushimira Imana kuko ari iturokora. Dushimira Imana kuko ari ihindura iminsi yacu. Dushimira Imana ku mashuri yawe. Shimira Imana ku nzu yawe. Shimira Imana abavyeyi bawe. Shimira Imana abana bawe. Shimira Imana umuryango wawe. Shimira Imana akazi kawe. Ushimira Imana n'abaheruka gutakaza ubuzi bwabo. Mushimira Imana yuko naho akazi katakaye yoyo ntiyatakaye, naho akazi kabuze yoyo ntiyabuze. Niyo source ya benediction yose. Niyo source ya benediction yose. Hari ikintu wabaye ko detashe wakunda, ariko kandi ngenda kwibutsa yuko naho wabaye detashe n'icyo ukunda, naho habaye perte y'umuntu, naho watakaje ikintu kanaka, ngenda kubwira muri kino gitondo ntiwatakaje Imana, ntiwatakaje Imana, ntiwatakaje Imana, ntiwabuze Imana. Imana ntiyapfuye, Imana ntiyatakaye, Imana ntiyakugiye kure, iracahari, iri mu ruhande rwawe, ihagararanye nawe. N'igihe wari kuratakaza yari ihari, naho itazigamye ibyawe ariko yo yari ihari, naho itazigamye icyo watakaje ariko yari ihari. Irahari, irahari muri impera y'uyu mwaka. Mwabubaha uhoraho, muhimbaza izina ryiwe. Mwabubaha uhoraho, mushira izina ryiwe hejuru. Mwabubaha uhoraho, muninahaza izina ryiwe. Niba dukiza ingwara, niba bohora umubiri wawe, niba gukiza ingwara. Uyu mwaka waragwaye cyane, ariko kandi ntibyamunaniye kugukiza. Nuba ariko arakora, mbega woshobora kumubona kugira ngo ubonewe hama ibintu bitangure gukoreka. Mbega woshobora kumubona hama wamara kubona we ibintu bigatangura guhinduka. Erega bimwe ntibyahindutse kuko ni wari kuramubona. Il est l'objectif de nos caméras. Il est l'objectif de nos caméras. Il est l'objectif de nos caméras. Il est l'objectif de nos yeux. Niwe turaba, niwe turiko turaraba muri kino gitondo. Niwe Mana yacu. Erega Mana uri mwiza. Erega Mana uri mwiza. Mana uri mwiza. Erega Mana uri mwiza. Kuba humeka uri mwiza. Kuba kwizera uri mwiza. Kuba gukurikira uri mwiza. Kuba kwiteza uri mwiza. Niwe utwambura impuzu y'ikiriyo, ukaduha impuzu y'umunezero. Ndavuze ng'umunezero, ndavuze ng'umunezero, ndavuze ng'umunezero. Igihe turiko turasenga Mana, ndavuze ngo ambika abantu umunezero, ambika abantu umunezero, ambika abantu umunezero, ambika abantu umunezero. Umunezero utava ku kintu na kimwe, umunezero uva kuri wowe. Urahoraho, uri durable, uri eternel, wamaho, ntuhungabana. Ab'Imana ntibahungabana, ab'Imana ntibahungabana, ab'Imana ntibahungabana, ab'Imana ntibahungabana, ab'Imana ntibahungabana, ab'Imana ntibanyeganyizwa, ab'Imana ntibanyeganyizwa, ab'Imana ntibahenugwa, ab'Imana ntibakoroka, ab'Imana ntibatemba, ab'Imana ntibananigwa, ab'Imana ntibahera, ab'Imana ntibazimangana cyangwa uruvyaro rwabo, ab'Imana. Sheketele bo shendele kotiele ko, lendele kotele blo shetele, lindele ketiele blo, lendele kotele blo, shetele kotele bo. Oh, afise ubuzima bwacu mu biganza vyiwe, aduteretse mu biganza vyiwe, atwiheza mu biganza vyiwe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka have mu ijwi ry'umuvugishwa. Nimba hari ingabire wo kwifuzwa, wifuza kuvugishwa, reka Imana ivugane nawe ku buzima bwawe muri impera y'uyu mwaka. Reka Imana ivugane nawe ku muryango wawe muri impera y'uyu mwaka. Reka Imana ivuge, reka Imana ivuge, reka Imana ikwitize, reka Imana igukoreshe, reka Imana ivuge muri wewe, utegeke bikoreke. Reka uvugishwe, utegeke bikoreke. Shekatele blo, shetele ko, lindele ko tiele blo. Ni wowe twiyumvira koma, ni wowe twiyumvira koma. Erega Mana uraryoshe, erega Mana urukundo rwawe
ruradukikuje, urukundo rwawe ruratugose, urukundo rwawe ruradupfumbatiye, urukundo rwawe rumeze nk'iminyororo, twaraboshwe n'urukundo rwawe, twabaye imbohe z'urukundo rwawe, ntitukiri imbohe za Farawo ariko turi imbohe z'urukundo rwawe, urukundo rwawe rwaratuzirikiye kuri wowe. nta cyagezwe cyari kudushobora, ariko urukundo rwawe rwaratuziritse, urukundo rwawe rwaratuziritse, urukundo rwawe rwaratuziritse. Mana, muri kino gitondo turazanye ishimwe kuri wowe. Mana, tukubwira ngo turagukunda, tukubwira ngo twigishe kugukunda uyu mwaka. Mana, twagendeye muri iri jambo aho tuvuga ngo tubaho ku bwawe, waranshoboje kubaho ku bwawe, waranshoboje kugukorera. Warakoze Mana, warakoze Mana, amajambo yose wampaye warakoze Mana, revelation yose wadepoje mu buzima bwanje warakoze Mana, ibikoresho byose byawe washize mu buzima bwanje warakoze Mana kunshoboza. Sinagwaye mu mwaka, sinasinzikaye ku mwaka, nacambuje gukora icyo nagomba gukora. Warakoze Mana, warakoze Mana, warakoze Mana, warakoze Mana. Ubuntu bwawe buradushoboza gukora ibyo dukora, ubuntu bwawe bwaradufashije gukora ibyo dukora, ubuntu bwawe bwaradufashije guhangana n'ibintu bitandukanye, ubuntu bwawe bwaraturinze. Waduhaye impore mu mahema yacu, waduhaye impore mu nzu yawe, waduhaye impore, waduhaye impore, waduhaye impore. Shetele bosse teleko tiele bosse te, sheketele bosse teleko, shendele ko tiele blo. Wacecekesheje abansi, wacecekesheje abansi, wabagize nk'ibuye ritabasha kuvuga. Oh, warakoze Mana, warakoze Mana. Ibyari kumpitana n'ibyampitanye, wanzigamye mu ngendo ngenda ngaruka, wandinze ibyo ntazi, wangwaniriye intambara ntazi. Oh, wazigamye ihema ryawe, wagumije umunezero mu nzu yanje, wazigamye umuryango wanje. Uri Imana y'umuryango, uri Imana y'umuryango, uri Imana idakengera famiye, uri Imana y'amapromese. Washoboje kuba umuvyeyi, washoboje kuba papa, washoboje kuba umugabo, washoboje kuba mu nzu yanje. Wangiriye ubuntu Mana, mu mezi yose waramaze ubukene bwanje, tu as pourvu à mes besoins. Oh, nibyo ntari nzi iyo biva, wowe warabikoze, waruguriye amajuru, urasesa. Tu as déversé tes bénédictions sur ma vie, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas laissé livré à moi-même. Oh, ariko nta n'uruhagarara, wampaye amahoro, wampaye gutekana, watekanishije ubuzima bwawe. Akira iryo shime papa, akira iryo shime papa, akira iryo shime papa. Warakoze abo wakijije ingwara muri iri shengero, warakoze abo wahaye ubuzima muri iri shengero, warakoze abo wakujije muri iri shengero, warakoze abo wambise muri iri shengero, warakoze abo warinze icago, warakoze abo wagarukaniye ibyabo bari baratakaye, warakoze abo wagiriye justice. Warakoze Mana, abo wahagurukije kugukorera, warakoze abo wahamagaye kugukorera muri ministère. Warakoze Mana, warakoze Mana, warakoze Mana. Akira ubumote Mana, akira ishimwe Mana. Ni wowe biri adresse ko, ni wowe Mana. Warazigamye igisagara cacu, warazigamye igihugu cacu. N'uyu mpera muri uyu mwaka uzotuzigama Mana. Ndavuze nk'impore mu mpande zose, ndavuze nk'impore. Uno munsi Satani aratakaza, uno munsi Satani aratakaza territoire mu buzima bwawe, uno munsi Satani haricareka aratakaza. Yaravuze ngo ninashigwa hejuru nzokwikagera ko benshi. Amashimwe arabriza, amashimwe aracagagura iminyororo, amashimwe aracagagura iminyororo. Oh, tu es le sujet de notre louange, tu es le sujet de notre louange, tu es le sujet de notre louange. Nous te disons merci, nous sommes venus te dire merci, nous sommes venus te dire merci, nous sommes venus Seigneur, oh, contempler ta grandeur et ta présence et te dire merci. Nous t'avons découvert tout le long de cette année, nous avons grandi dans la révélation, nous avons vu d'autres facettes de ta personnalité, nous avons vu ta main, nous avons vu ce que nous avions cru, nous les avons vus se matérialiser. Ce qui étaient des rêves, tu les as rendus visibles, palpables.
haleluya haleluya yagukuye kwa gakengegwe yagukuye kwa gakengegwe yagukuye kwa gakengegwe yagukuye kwa gakengegwe haleluya oh mu ngorane zawe yakwigishije ubukuru bwiwe yakwigishije ugutangara kwiwe yakwigishije ubukuru bwiwe yakwigishije ubushobozi bwiwe yakwigishije inkomezi ziwe haleluya hari abantu bamfashe iminota mike gusenga bahagaze ngaho imbere gusa ayi imbere begeye imbere haleluya mumfashe gatoya haleluya oh ndagomba kuvuga ngo hari victoire ndagomba kuvuga ngo hari victoire y'Imana mu bantu b'Imana ndagomba kuvuga ngo nibisigaye arabirangiza ndagomba kuvuga ngo nibisigaye birakoroka ndagomba kuvuga ngo nibisigaye biratakara ndagomba kuvuga ngo nibisigaye birakuvako ndagomba kuvuga ngo oh toutes les marques du diable mu buzima bwawe na impact zazo arazisangamo shekete le blanc lende le côte et le blanc satani yaragucecekesheje arazivya akanwa kawe kini gitondo cawe cyo kuvuga kini gitondo cawe cyo kuvuga niwemere guhora nituri ku kaburi niwemere guhora nituri ku kaburi ariko turi imbere y'umwami turi imbere y'umwami nitwaburi cyo tuvuga kukarahamba shekete le blanc lekete le corps lende le corps oh nous te remercions pour le parcours nous te remercions pour le parcours nous te remercions pour le parcours. Nous te remercions pour le parcours. Nous te remercions pour le trajet parcouru. Nous te remercions pour la victoire. Oh, qui annonce d'autres victoires. Nous te remercions pour cette victoire qui est là pour annoncer d'autres victoires. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. C'est une joie. Nous te disons merci pour les réponses à venir. Nous te disons merci pour ta main droite qui ne sera jamais absente à notre côté. nawe uri kuri live tugira duheze nawe senga haleluya vugira muri iyo nzu uhindure impuzu y'abana uri kuravuga uri kurashimwa reka ubumote bwiza bw'amashimwe bwoccupe espace reka atmosfere ihinduke oh reka ubwoba buhunge mu izina rya Yesu reka icyacu cyose kikuboshe gihunge mu izina rya Yesu Kristo reka iminyororo igwe reka ingwara ihunge la katie le cochon de le côte le blanc la cachette le cossette le corps la cachette le corps oh hallelujah 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 mwizina rya Yesu 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 uzoshigwa hejuru wewe ndabona abamarayika biwe bariko barakwambura iyo myambaro ya kera bakwambika impuzu nshasha ndabona hari impuzu nshasha uri kurambikwa mu buzima bwawe ndabona hari umwambaro mushasha impuzu ya kera igereranywa n'ibigeragezo byawe ariko arakwambika umwambaro mushasha nkuko Ana yaza guhindura impuzu y'umuhungu wiwe uhoraho uruta Ana ariko arambika ishengero mwemu yariko arakwambika impuzu nshasha mwemu yariko arakwambika impuzu nshasha mwemu yariko arakwambika impuzu nshasha mutega amaboko akwambike mutega amaboko akwambike mutega amaboko akwambike mutega amaboko akwambike birahindutse birakoretse birabaye birakoretse birabaye
sheketele. Sheketiele blo, sheteleko. Sheketele blo, sheteleko, tiele blo, seteleko. Landeleko, sheteleko. Sheketele blo, sheteleko. Shingeleko, tiele blo. Abari bamaze igihe badasinzira, guhera uyu munsi murasinzira mu izina rya Yesu Kristo. Abari bamaze iminsi bataryama, uyu munsi uraryama mu izina rya Yesu Kristo. Abari bamaze igihe bari mu makrize ya hypertension, biraheze mu izina rya Yesu Kristo. Hari akaruhuko kaje ku buzima bwawe. Hari umuntu numva muri kino kibanza aruhutse. Hari abantu baruhuwe. Hari abantu Imana ikuyeho stress, nkuko yakuye stress kuri Mose. Ntiyasubira kubona iyaroye, ariko yumva araruhutse, araririmba. Uhora aragukuye ko stress, uhora aragukuyeho peur, uhora aragukuyemo anxiété, uhora aragukuyemo uruhagarara, uhora aragukuyemo ubwoba bw'ingene bizogenda, uhora araguhaye akaruhuko. Umwami w'akaruhuko ari ngaha. Umwami w'akaruhuko ari ngaha. Umwami w'akaruhuko ari ngaha. Umwami w'akaruhuko ari ngaha. Maze igihe umenga uri kuragwana na Farawo, ariko arakubwira ngo hagarika kugwana nawe, nije ngiye kumugwanya. Aho mwarenganye nk'abarengana umusozi, Farawo agiye kuhasigara, nije ngiye kubikora. Shiketele bosse teleko chiele blosh. Shiketele blosse indeleko. Katwese dufatanya amaboko dusenge turangiza. Haleluya. Lemblo shatala koti eleblo. Landele koti eleblo shatala koti eleblo. Haleluya. Ndagomba gusamukana kanyu have mu ijambo rivuga victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire. Haleluya. Dufatanya amaboko usengera umuhagara mu gutimana victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire. Haleluya. Ategetse umunsi mukuru. Ategetse umunsi mukuru. Ategetse umunsi mukuru kubera arazi ko agiye kubikora. Ategetse umunsi mukuru kuko adashobora kubanka kuri rendez-vous. Ategetse umunsi mukuru. Mana ndagushimiye muri kino gitondo, victoire iri ku ishengero ryawe. Ndagushimiye muri kino gitondo abadutembereye hano hantu, baba bashitsi, baba basangwa, Mana bari bo bose. Mana ndasenze Mana ngo victoire, victoire. Ukunesha, ukunesha, ukunesha muri domene zose. Ndavuze kunesha muri domene zose. Ndavuze kunesha. Victoire, 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 victoire. Victoire, victoire, victoire. Hallelujah. Wagize neza kudakengera uyu mwanya. Wagize neza kudasamara muri uyu mwanya. Hallelujah. 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 Uhoraho yatse umutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ashobora kugira agacerere gatoya. Agacerere gatoya. Ni wataha guhera uyu munsi gushika aho umwaka uzohera. Wandike muri note yawe cyangwa ugurikaye cyangwa wandike mu telefone yawe. Ikintu cyose ushimira Imana. Ufate na ca kindi wakengereye, caguteye kugikengera. Nuko wakigereranje n'igikomeye kiguhagaze imbere. Ariko igikomeye nikizogira gwa gito nimba ari cushize kwa maso yawe. Ariko ndasenga ngo uyu munsi muri imisi y'impera y'umwaka mwe muyera azane attitude ya celebration, attitude yo gushima. Ngende wandike ikintu cyose Imana yakoze. Uri muhira gihe cyose uzoza mu rusengero, uze ufise icuje gushimira Imana, ugishimangiyeko. Satani akakigira gito, wowe ukigire kinini.
ndavuze ngo ugiye kurangiza umwaka neza. Hariho abantu bizera ibyago by'impera y'umwaka kandi bakijijwe. Imana ibababarire. Ako nimusubire gushira icizere canyu no kuvuga mwebwe murabavugishwa. Mwumvise accident yabaye ngo joy impera z'umwaka batwana kufa. Wewe nyene wizera akaba ari uvuga gutya. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ubu akanwa kawe gahagarike gutanga urupfu. Ndugaje ibitero byose byo mu mpera y'umwaka muri kino gihugu cacu mu izina rya Yesu Kristo. Ndugaje mu izina rya Yesu Kristo aho Satani abagomba nawe gutanga ibimazi vyiwe agatwara abantu mu ma exe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo aburi ibimazi mu izina rya Yesu Kristo. Aburi ibimazi mu miryango yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Imiryango yanyu izigamwe ku bwamwebwe mwejejwe mwatunganijwe muri ngaha mu izina rya Yesu Kristo. Mu mpera z'umwaka abantu benshi baze bakizwe kurusha uko byigeze kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Igihe abantu bariko bararangiza indwi yabo ya nyuma benshi bazanwe mu gakiza n'abatari mu mashengero n'abigeze kumva ubutumwa. Ndavuze ngo imbuto yatewe muri bo itangure kuderanja. Ushire inyota mu bantu Mana yo kuguhindukirira. Mana shira deception mu batakuzi kugira ngo bibatere kurangiza umwaka bakwakira. Ndabivuze mu izina rya Yesu Kristo. Mana turatuye umugisha kuri na grâce spéciale kubikorane bizobera ngaha. Ndakweretse Mana gushika kuri bonane. Rassemblement ya mbere nini ya Bujumbura ni mu nzu yawe. Ndavuze ngo Mana nkuko Mana haba hari amasinzi y'abantu ngaha. Ndavuze ngo ukora ibitangaza n'utwumiza. Abantu benshi baguhindukire mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. 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 Amafamiye yanyu arimo amakonfli yireconcilie muri izi mpera z'umwaka mu izina rya Yesu Kristo. Mana izane esprit ya réconciliation. Mana ikumobilize pour la réconciliation. Nimba hari abantu wibaza ko wakomerekeje muri uno mwaka canke mu misi yahera, ubishoboye ugende kubasaba ikigongo kugira ngo amarira yabo areke kugukurikira muri 2019. Nibanka kukwakira ntirizoba ari kosa ryawe, ariko utunganye inzira zawe mu mpera z'uyu mwaka. Hallelujah. Amen. Izo ni principe z'igicaniro. Ushobora kuba ku gicaniro ukabiriza principe z'igicaniro. Reka Imana yo ku gicaniro cayo ikugide kandi kurongore. Turangiza igikorane cacu. Hallelujah. Ndashaka mwese mutange ishikanwa special imbere yo gutaha. Muvuge ngo Mana wakoze kuvyukoze. Kuko ndizera ko ari Imana yakoze. Yesu ashimwe. Amen. Abari ngaho imbere muyasige ngaho imbere. Abari mu kibanza muyashire muri ivyo biseke. Uhoraho Imana yanje ibahezagire. Uhoraho Imana yanje ibatangaze. Uhoraho Imana yanje ibarabigize. Uhoraho Imana yanje ibakomeze. Hallelujah. Ibiseke birahari ngaho imbere aho hose mwagiye muca. Imana ibahezagire. Mugire umunsi wa Mungu mwiza. Hallelujah. Tuzosubira ku munsi weje. Hallelujah. Muri uwo mutima nyene wo guhimbaza, apana mu mutima w'idini rya Noeli, ariko mu mutima wo guserebra. Hallelujah.